turiyegereje abashitsi umuntu bwo bwa mbere umuntu ryo mbere ageze hano ari bwo bwa mbere ashitse hano wavyaguruke tumwiyegereze hariyo rya mbere ugeze aha ngo tukwiyegereze dukomera amashi Yesu turabona hagarira aho nyene muri ongera amashi umwami wacu Yesu watuzaniye abantu mwongera yandi mashi yaduteye iteka kutuzanira abashitsi tubakire mu izina ryande Yesu abakoreye iki natwe amen muvyagire mugubwe neza haleluya iyi mikrofone yanje yongereze birenzaho yongereze canke muduze zino bafle zimbere yongereze dusome kuvayo dusome ijambo ry'Imana dusome igice cha 15 kuvayo 15 mikrofone yanje mabafe imbere birenga aha biremere gatoya. Yes. Reka somera wera ku murongo wa 22 ugeze kuri 27. Haravuga ngo amazi y'Imana 22. Mose aja n'Abisirayeli bararamvura bava ku kiyaga gitukura bataha mu bugaragwa bw'Ishura bagenda iminsi 3 muri ubwo bugaragwa bavura amazi bashitse Mara ntibashobora kunywa amazi yaho kuko yari umurazi nico catumye hitwa Mara maze abantu bidodomera Mose bati turanwe iki nawe atakambira Uhoraho amwereka igiti agitera muri ayo mazi aca hinduka meza aho niho Uhoraho yabashingiye icagezwe n'ibwirizwa kandi aho niho yabageragereje arababarira ati nimwagira umwete wo kumvira Uhoraho Imana yabo mugakora ibitunganye mu nyonga ziwe mukumvira ivyagezwe vyiwe mukitondera ivyo yihanikirije vyose ngo nta ndwara azobatera nizo yateje abanyegiputa ngo kuko ari we Uhoraho abakiza indwara bashika Elimu harabana bashika I Elimu haramariba 12 n'ibigazi 70 basagaza aho nyene kuri ayo mazi. Amen. Haleluya. Urashobora kumera Imana amashimeshi. Iri jambo uritahana uyu munsi tugiye kuvugana ku mazi yo mu bugaragwa. Amazi ya he arabatabyumva tugiye kuvugana ku mazi yo mu bugaragwa, amazi yo muri desert, imigezi yo muri desert. Haleluya. Abisirayeli bavuye muri Egiputa bamaze kujabuka ikiyaga gitukura bisanga bageze mu butayu butagira amazi, basanga bageze mu bugaragwa butagira amazi, n'amazi bahuye nayo basanga n'amazi arura. Ikintu muracumva? Basanga n'amazi arura, bari batanguye kunezerwa bibaza ati okay, Imana itugiriye ubuntu turarosa amazi yo kunywa, basanga nayo n'amazi ari mu rupfu.
Haleluya. Basanga n'amazi ari mu rupfu. Ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka, ubutayu n'intambara duhura nazo uradusubiza tukumva tuguwe neza. Ushimwe Mana nuhimbazwe. Ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka, ubutayu n'intambara duhura nazo uradusubiza tukumva tuguwe neza. Ushimwe Mana nuhimbazwe. Ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka, ubutayu n'intambara duhura nazo uradusubiza tukumva tuguwe neza. Ushimwe Mana nuhimbazwe. Ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka, ubutayu n'intambara duhura nazo uradusubiza tukumva tuguwe neza. Ushimwe Mana nuhimbazwe. Ayo mazi n'ibisubizo by'Uwiteka, ubutayu n'intambara duhura nazo uradusubiza tukumva tuguwe neza. Ushimwe Mana nuhimbazwe. Imana iragomba gutembesha amazi mu bugaragwa. Iragomba kongera isuke amazi mu gihugu kitagira amazi. Iragomba kongera gusuka imigezi mu gihugu cyumye. Eko birumva abantu bakiya sinzi ko abandi basinziriye. Imana iragomba gusuka amazi mu gihugu cyumye. Igihugu cy'ubugaragwa. Wowe uri hano uri mu gihugu cy'ubugaragwa, Imana iragomba kukwereka imigezi yawe. Iragomba kukwereka imigezi yawe. Abantu basanga ayo mazi n'amazi arura. Harazi ko umuntu ashobora kuba mu buzima burura ngo bahasanga amazi y'Imara. Nico gituma Rusi igihe yajana na Naomi bagiye mu gihugu cy'iwabo, bageze i Betelehemu, abantu ngo baje gusanganira Naomi, baravuga ngo Naomi araje. Naomi arababwira ngo nimusubire kunyita Naomi, ariko munyite Mara, munyite Mururazi. Abantu benshi bari mu rugendo rw'umururazi. Warubizi ko umugabo wawe ashobora kuguhindukira umururazi. Yagukunda byari bimeze neza, ejo akaguhindukira umururazi. Umwana wabyaye akaguhindukira umururazi. Umugore akaguhindukira umururazi. So wanyu, mwene wanyu akaguhindukira umururazi, akaguhindukira Mara. Haleluya. Abantu benshi ubuzima murimo ni ubuzima bw'umururazi, ni ubuzima bwo guteseka, ni ubuzima butagira ruwanje, butagira adoration, nta kuramya, nta guhimbaza, n'amarira, urarurarira, wuzuye agahinda, wuzuye ibibazo, wuzuye intimba. Umutima wawe wahindutse umururazi. Ariko si ico Yesu agushakako, si ico Yesu akugombera. Agomba kugira ruwanje muri wowe, agomba kugira adoration muri wowe, ugira indirimbo yo kumuhimbaza, ugira indirimbo yo kumushima, ugira indirimbo sha muri wewe. Ngo nimunyite Mara. Kubera iki yavuze ngo nimunyite Naomi, ahubwo munyite Mara? Kubera iki yigise iryo zina? Yari yavuye mu gihugu cy'iwabo bimeze neza, avi Betelehemu bimeze neza, afise umugabo, afise abahungu babiri. Umugabo we yitwa Elimeleki. Haleluya. Bageze i Mowabu, Elimeleki arapfa, abahungu biwe babiri bose barapfa.
asigarana n'abakazana biwe babiri, umukazana yitwa Rusi n'umukazana yitwa Orupa. Amina, muze munanyitabira, sinzi ko inyuma munyumva, muranyumva neza? Ngo yumva amakuru y'uko Imana yagendeye Betelehemu. Betelehemu ni iki? Betelehemu byarasobanurwa ngo ni inzu y'ibyo kurya, ni inzu y'umutsima. Ariko umunsi umwe bisanga igihugu cyari igihugu cy'imitsima gisigaye igihugu cy'inzara. Ngaha muri mbwe bwarimo abantu iwabo cyari igihugu cy'imitsima, cyari igihugu cy'ibyiza. Ucaruka warutse ubona bimeze neza, iwanyu hari abakozi, ugenda ku ishuri n'imodoka, naho mutagira imodoka, iwanyu byari bimeze neza, nta kintu mwari mukenye, nimwasabiriza. Ariko mu gitondo kimwe wisanga uri imfubyi, wisanga atakintu na kimwe usigaranye. Ubwo buzima ni n'ubuzima Nawomi yari yarabayemo. Umuntu akavukira mu muryango bimeze neza, ariko nyuma y'igihe runaka, nyuma y'iminsi runaka, ubuzima Satani akabwubika. Ubuzima bwari rusosa, ubuzima bwari buryoshye, haleluya, bukabiha. Mwebwe ni sawa, nta bibazo mwahuye nabyo. Ariko abantu umuntu akaba yakuze neza, ubuzima ari bwiza, ariko nyuma y'igihe gitoya Satani akaza agasukamwo amazi mabisi, akazimya umuriro wari waka mu muryango, itara akarizimya, umuryango ukinjira mu buzima, mu mwiza w'icuraburindi. Birababaje cyane. Umuntu ataco yigeze abura, akisanga yagiye guca amafaranga yo kurima. Ukisanga usigaye uri umuyedemaso, ukisanga usigaye wikorera imizigo, ukisanga mu buzima ukibaza, none ibintu ni biki? Uri mu gihugu kitagira amazi aryoshe. Ana abantu wabo bakuze hari inka, uyu munsi atani panya, iwabo hari inka bakama. Ni bande bakuze babona inka iwabo bakama? Zirishariho abo zigihari nibagira uko turara, hakuna. Wakuze ubona iwanyu hari inka bakama, amata muyanwa nk'amazi. Ariko uyu munsi ibintu bimeze nabi, haleluya, ibintu bimeze nabi. Wakuze iwanyu mubona hari abakozi, ubu urababona? Wakuze iwanyu ubona ibintu bimeze neza, ariko ibintu byarabaye nabi. Uhoraho yantumye kuri wewe, byabaye nabi. Uhoraho yantumye kuri wewe, bimeze nabi. Jesse ndiko ndumva ibyo muriko biramba, Jesse ndiko ndiyumva neza, Jesse nzi ko ibyuma ari ukunyene, ntabwo biko bivuga neza. Raba mwongereza, brako ntabwo niyumva ibyuma biko biravuga, mugabo ntabwo bimeze nkuko nshaka. Ndiko nsanga nakoresha ingufu nyinshi. Uhoraho yantumye ku muntu ari mu buzima bushaririye, ari mu buzima bubishe. Ni wowe Yesu yantumye ko, Yesu yantumye kuri wowe, byabaye nabi. Haleluya! Umwami wawe araje, umucunguzi wawe araje, umukiza w'ubuzima bwawe araje. Haleluya! Mubisanga bageze mu gihugu kitagira amazi meza, kandi bari bavuye muri Egiputa aho byari bimeze neza, bari bafite ubuzima, bafite ibyo kurya byose. Ariko mu kanya gatonya bagiye kujaruka ikiyaga gitukura, bisanga bageze ku musozi utagira amazi. Abantu bose barakuvuyeko, abantu bose baragutaye,
umugabo asigaye akuraba nabi, abana basigaye bakuraba nabi, famiye yawe ntikigukunda, umuryango ntukikwitwararika, uhindutse igitutsi, uhindutse iciro ry'imigani, warahemuciwe. Uhoraho yanumye kuri wewe ngo ihanagura ayo mosozi yawe ararangiye, ihanagura ayo mosozi yawe ararangiye. Uyu mwami araje, nguyo ku misozi niwe yicaye ku mwuzure, nguyu mwami araje, muze tumusanganire. Yesu aje kuguhoza, Yesu aje kugarukana iriba ryawe, Yesu aje kugarukana isoko ryawe. Ibizokwama biruko, umuremyi aravuze. Sabiro tumuzaze umfashe ingoma cyane wose Bertrand mbona niwe Kigandaro wambari inkombe z'isi, ibihe birahinduwe n'umwami. Niwabyagiye ku munsi ijambo ryawe. Yesu yanumye ku muntu abona iriba ry'amarira gusa. Yesu yanumye ku muntu arara yishurikiriye, ibintu byose byabaye bloke, byabaye bloke, byabyugawe. Yesu yanumye kuri wewe, afite ijambo ryanyu, afite ijambo, afite ijambo, afite ijambo, afite ijambo. Ayo marira ntacyo atwaye Yesu. Kuri kurarira uno munsi ntibisigura ko ejo utazoririmba, ntibisigura ko ejo utazoshima Imana. Ntibisigura ko utagira Imana, ntibisigura ko Imana yawe udahari. Humura, ngo mu bugaragwa agiye kuhasuka amazi, agiye kuhatobora amasoko. Erega natumwe kuri wewe ngo mu bugaragwa bwawe hagiye gutoboka isoko ry'amazi aryoshye. Umva, agiye kuguha ishimwe ry'amahasa. Iyo mvuze amahasa ntiwumve umwana wambaye mu buryo bw'ubu, wumve ko n'ishimwe rije rihekanye n'irindi shimwe. Umva, Imana ije kuguha ishimwe rirenze rimwe. Urakuzana ishimwe wowe ubabaye, urakuzana ishimwe wowe wihebuye, uzana ishimwe wagiriwe nabi. Haleluya!
bigiye guhinduka byiza. Hari umuntu ari hano simpaka ndamubwira haguruke ari yizi yumvise umenga yota urugo akomoka agatabana akomoka ikibazo cyamuzengera nomoke ntabana n'urugo. Humura ntukigiye, humura ntabwo ucomotse, icyari gutuma womoka kirakemutse. Cyari gutuma womoka kirakemutse. Abisirayeli bugaragwa bahasanga amazi, ubundi mu butayu ni igihugu cy'umusenyi, kiba igihugu cy'umusenyi gusa, ariko muri ubwo butayu hagati, muri ubwo butayu hagati habaho amazi. Ayo mazi bayita ngo ni oasis. Umuntu ashobora kugenda urugendo rurerure inyota igiye kumwica, ariko agaserukira kuri oasis. Amina. Sinzi ko mwondabira oasis ngaho. Oasis ya muri Google mushiriremo oasis. Haleluya. Imana icyo avuganye nanje kukubwira, cya muri Google ushiramo oasis. Ejide ari he? Ejide nawe uri hafi? Okay. Apana muri YouTube, ja muri Google. Aho nyene wandikemo oasis. Umuntu agaseruke ukaba uri mu bugaragwa, uri mu butayu utagira yuja niyuva. Haleluya. Ugabona userukiye kw'iriba ry'amazi, agosha adroite inyuma n'imbere ari imisozi gusa, ariko Imana igatobora oasis yawe. Imana yantumye kubabwira ngo wagiye gutobokera iriba mu bugaragwa. Sinzokuno, haleluya. Abuze oasis. Icyo nzinuko intetse n'amakonegisiyo ahari anacu. Ejo nibyankundira nzobereka oasis neza, impande zose za oasis, inyuma n'imbere, impande zose
buba ari umugaragwa gusa, ariko aho hantu hagati na hagati Imana ikahatobora amazi. Munyumvirize, ngiye kurangiza mwumve iki kintu. Uwazisi ntabwo ari umuntu ayitobora, ntabwo ari riba abantu batobora, ariko niriba Imana itobora mu butayu kubw'ingenzi runaka. Iyo ndetse aha hantu hazoca abantu, erega Imana yayize ubwo bugaragwa kuzobucamo, ariko ntabwo yaremye ngo ubwo bugaragwa bukwice. Ubwo cyazo ndiko nabwira abantu benga ntibahari. Oasis Imana yayiteguriye abantu bari mu bibazo, abantu bari mu bintu bidasobanutse, bari mu bintu bitameze neza. Kandi Oasis si amazi yo kunywa ngo uyanwe uca uvuga ngo urugendo ruheze. Oya, ntabwo ruba ruheze, urakomeza. Iyo ubugabo budaheze, imbere Imana igutegurira iyindi Oasis. Makugeze Kanani. Ikanani ni haba Oasis. Ikanani haba imigezi itemba. Oasis si amazi atemba, na amazi abateze adudubiza. Haleluya. Urayanwa ukongera ukabandanya urugendo. Imana yabwiye Eliya, iramubwira ngo byuka uke wongere unywe, kuko urugendo ruracyarimo, kugira ngo ubandanye. Urugendo ruracyakomeje, kugira ngo urugendo rutakunanira. Imana yaguteguriye amazi yo kugusuguma, yo kugusunika, yaguteguriye ikintu cyo kugupusha. Bwana sifiwe sana. Muri yo territoire menga nigira amazi, menga nigira icyerekezo, ariko aho nyine imbere yaho hantu harimo Oasis, hari iriba ry'amazi adudubiza. Mw'abakobwa, hariho Oasis Imana aduteguriye. Mw'abadamu mwe mwacanganikiwe, tekana, Imana yateguriye iriba ryo mu bugaragwa, iriba ryo mu butayu. Mw'abagabo mwe muri ngaha byanse mwacanganikiwe, nimuhumure, imbere hari iriba ryawe, imbere hariho Oasis. Oasis aho hantu irimo amazi arura. Basanga ararura, tubigenze twari tuzi ko biciyemo, none dusanze ari umurura. Umuntu akagira mariage aziti okay ko ngize ubukwe zoca ndomba umubebe, ibintu zoca bigenda neza. Satana agaca bloka, Satana agaca yugana. Uhuriranye n'amara, uhuriranye n'amazi arura, ukiga amashuri wayarangiza ugaserebura intsinzi, ugaterana akazi. Imyaka 10 iraheza atana akazi rose, atana kiraka. Iyo bayita amara. Kwama biruko ni kwanize
mwebwe harimo abantu bagiye kwibagira ibintu barimo. Muri mwebwe muri aha harimo abantu bagiye kuronka intahe. Muri iteraniro riri hano harimo abantu Yesu agiye gukorera ikintu giye gutuma bavuga ati nakuba. Haleluya. Iyi ni Imana ndayibonye irangiretse, ndayibonye iraserutse. Dukuri muri mwebwe harimo abantu bagiye gusohoka mu bigeragezo. Muri mwebwe harimo abantu bagiye gusohoka mu ntimba n'akabonge. Muri mwebwe harimo abantu bagiye gusohoka ahantu ho kwizungurukako. Mungu anabadilisha mambo. Mungu anabadilisha maisha. Haleluya. Amarira yo mu bugaragwa anaisha. Amarira yo mu bugaragwa ararangiye. Imana yambariye ngo igiye kubaha oasis, igiye kubaha iriba ryitwa oasis. Mugiye kuvoma amazi. Tuzamura haleluya. Ugiye kuvoma amazi unywe. Kandi ntabwo uzovoma amazi arura, uzovoma amazi ya kanovera, uzovoma ko mw'abantu b'Imana wakira ayo mazi atanzwe n'Imana. Wakira ayo mazi atanzwe n'Uhoraho. Amarira warize amarira warize Muzamura amaboko wa Yesu, wa Yesu, wa Yesu, wa Yesu, wa Yesu atabara muvugire haleluya. Haleluya. Kumungo ukurikira igice cya 15 igice cya 17 igice cya 17 usoma were ku murongo kuvayo 17 umurongo wa mbere ugeze ku murongo w'indwi. Soma kuvayo 17 umurongo wa mbere ugeze ku murongo w'indwi. Yes. Igitandara cy'Yorebu kivamwo amazi. Ishengero ryose ry'Abisirayeli riva mu bugaragwa bw'Isiri. Bagenda babatahira nk'uko Uhoraho yabageze. Barinda bashika i Refidimu basagazayo. Abantu basanga nta mazi ariho yo kunywa. Maze abantu batonganya Mose bati duha amazi tunywe. Mose arabaza ati muntunganiriza iki? Niki kibateye kugerageza Uhoraho? Abantu bayicirwa n'inyota bidodombera Mose bati wadukuriye iki muri Egiputa kutwicisha inyota twe n'abana bacu n'ibitungwa vyacu? Maze Mose atakambira Uhoraho ati mbega aba bantu ndabagirente ko bashigaje gatoya bakantera amabuye. Uhoraho abarira Mose ati ca imbere y'abantu ujanye bamwe mu bakuru b'Abisirayeli witwaze na ya nkoni wakubitisha rwa ruzi ugende. Eheraba nanje ndahagarara imbere yawe hariya ku gitandara cy'Yorebu, nawe uheze uje gukubita ico gitandara, amazi aca yisuka avuye muri ico abantu banwe. Nuko Mose abikora atyo imbere y'abakuru b'Abisirayeli, yita aho hantu Masa na Meriba.
kuko abisirayeli bamutonganije kandi kuko bagerageje uhoraho bakabaza ngo mbega uhoraho ari muri twebwe cyangwa ntari muri twebwe. Amen. Haleluya. Kuri gatandatu wavuze ngo heraba nanje ndahagarara imbere yawe hariya ku gitandara cy'ihorebu, nawe uheze uje gukubita icyo gitandara, amazi aca yisuka avuye muri cyo abantu banywe. Haleluya. Mugenda ndaja guhagarara ku gitandara kiraza gusuka amazi. Imana ishimwe cyane. Imana iragomba gusuka amazi. Imana iragomba gusuka imigezi. Ndavuze ngo aragomba gusuka imigezi hano hantu muri mwebwe. Imigezi. Haleluya. Haleluya. Muri ahantu y'imyonga y'amosozi, mu myonga iri n'amosozi. Bivuga ngo abisirayeli iyo bagiye Yerusalemu ngo baca mu myonga y'amarira, ariko Imana ikayahindura imyonga y'amariba. Usomye muri Zaburi 86, Zaburi ya 86, reka turaba uwo murongo leta dusenga mukanya. Sorry, 84 ku murongo wa 5 haravuga ngo hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe, hahigwa abafise mu mitima amarango aja hehe Siyoni. Iyo baciye mu mwonga witwa marira bawuhindura ahantu h'amariba, mbere imvura y'intasuro iwambika imigisha. Bagenda bunguka inkomezi, umuntu wese muri bo aseruka imbere y'Imana Isiyoni. Haleluya. Bagenda bunguka imbaraga. Aho mwari muzi yuko ibyo muri ko muracamo ari ibintu byo kugira ngo bibungure imbaraga. Nguyo agiye Isiyoni baca mu mwonga w'amarira. Yes. Ariko uwo mwonga Imana ikawuhindura ahantu h'amariba. Niwakira iriba ryawe. Ndavuze ngo niwakira isoko yawe. Wakira iriba ryawe, wakira isoko ryawe. Abisirayeli aha hantu ni uyu mwonga iyo bagiye mu misi mikuru i Yerusalemu, ahantu hari ibiti, wari umwonga urimo ibiti, ariko aho hantu ngo haba bambuzi. Iyo bahageze benshi barahapfira. Bagira gute? Barahapfira kuko haba bansi, haba basuma. Iyo abantu bariko barava mu bisagara byabo ntibaba bazi ko baza gushika. Iyo bahageze batangira kurira, abana bagatangura kurira, abakuze bagatangura kurira, kuko baba bazi ati turapfira. Ariko aho hantu nyene Imana ikahindura isoko ry'imigisha. Iyo baharengana n'indirimbo nabaho hantu. Iryo soko ry'ibibazo, iryo soko ry'ibitutsi, iryo soko ry'amajambo, iryo soko ry'abarozi, iryo soko ry'abansi, ugiye kurirengana, urirenganisha indirimbo y'amashimwe rikomeye mu Imana. Yantumye kubabwira ngo hakurya y'aho hantu hariho oasis, hariho iriba, hariho isoko ryatowe n'Imana, ryatowe n'abantu. Bwana sifiwe sana. Hari isoko ryatowe n'Imana, ritatowe n'abantu.
Bibiliya iratubwira umudamu umwe yitwa Hagari ngo yari karahunga, yasa n'uhunze ko yari yirukanywe, yari inshoreke ya Sara. Baramwirukana, bamwirukana n'umwana we, yari afise umwana umwe. Baramwirukana ngo bamutekerere amazi mu mukuza. Baramubwira ngo genda uzogwa imbere, uzomenye ugwa. Ngo agenda azimagirika mu bugaragwa, agenda azimagirika atazi yaje niyava. Bibiliya iravuga ngo amazi yari mu mukuza yari afise arakama. Agira gute? Arakama. Umwana hasigaye gatonya ngo acikane kubw'inyota, arivuganye mu mutima ngo sinoraba ingene umwana wanje acikana. Haleluya. Uhumure wa mudamu we, ntabwo Imana izokwemera kupfira mu bana bawe, ntabwo izokwemera ko abana bapfira mu biganza byawe. Izoguha ibyo kubatunga, izoguha ibyo kubagaburira, izobigisha ibikenewe byose, izobiguha. Ushobora kuba uri umupfakazi ngo abana bazomfirako, neva ntibazogupfirako. Ushobora kuba uri imfubyi iti nzomaramara, nzokogwa n'isoni. No, ntabwo uzomaramara, ntabwo uzokogwa n'isoni. Mu mwanga w'ayo marira hazoturuka iriba ry'amashimwe. Amen. Sema amina. Amen. Sema haleluya. Uhoraho azotobora iriba ry'amashimwe. Haleluya, haleluya. Wewe mama, wewe wifashe gucuci ufata wewe wambaye amarori. Nese wewe urahavuganye nawe muri aka kanya ngo umwonga uri imbere yawe w'ibibazo, ibintu bidasobanutse, ibintu bidatondetse, bitameze neza, ubona bikugoye. Uhora aje kubitondanura, aje kubitunganya, aje kubishyira ku murongo, ikintu cyose ukahireza. Uhoraho wavuganye nawe muri aya masengesho y'uyu munsi, muri uku kwezi. Bwana sifiwe sana. Uwo mwonga witwa marira, witwa mara, ugiye guhinduka umwonga w'amashimwe ku buzima bwawe. Ndabona Imana hari ibintu bitatu ikoze ku buzima bwawe bigiye gutuma uvuga ngo iyi ni Imana s'abantu. Wowe uvyakiriye kumufasha, nawe Imana ibigukorera mwishiraye. Hari ibintu bitatu Imana itondetse igukoreye bigiye kuba ibintu by'amashimwe, bigiye gutumurira amarira y'amashimwe. Apana amarira y'umubabaro, amarira atandukanye, amarira atandukanye. Ora Imana agukoreye ibintu. Turi mu kwezi kwa gatatu, Imana igukoreye ibintu bitatu, kandi ugiye kubibona byihuse. Hari ibintu Yesu ajya gutondeka iwawe bitaritondetse, byari bimeze nabi. Abana b'abantu bakoze, abarozi bawubonoye, wora wari ibintu ajya gutondeka mu izina rya Yesu Kristo. Hari umuntu yizeye ko Imana ikiri ya yindi, bayiterere haleluya. Amashimwe yawe aturutse iburasirazuba n'iburengerazuba. Haleluya. Aturutse mu bumanuko no mu buraruko. Uhoraho azanye amashimwe, azanye amashimwe. Bibiliya iravuga ngo Yakobo abonye ingamiya Yosefu yamurungikiye, kuko bamubwiye ngo umuhungu wawe wagaba igihugu cyose cya Egiputa, twasanze ari wategeka, ngo yanga kubyemera, ariko abonye. Amina. Abantu ko Imana yamufasha bakabyumva, batseka mbwira bari ngaha hano imbere hanyuma ngo abonye ingamiya, yari yanse kubyemera. Abonye ingamiya Yosefu yarungitse arabyemera.
nivyo bizi ku mwana wanje akiriho ndagenda njya kumubona ntarapfa. Imana iravuganye nawe ugiye kukwereka icyo yari yarakubwiye, igiye kukwereka icyo wari wararindiriye. Ku mwana wanje akiriho ndamanuka nje kumureba. Ugiye gukubitana n'isezerano ryawe sinzi ibarabara muza guhuriramo. Ngo abonye ivyo bintu, erega hari amakuru twe twakubwiye nk'abahanuzi ukumva umenga araremeye, ariko ivyo Imana yakubwiye, mana we nubona biserutse ivyo twakubwiye ntuvyemere, ivyo Imana yakubwiye nibiseruka uzovyemezwa. Wabona ingamiya yamurungikiye, sema amina. Ndakubwiye ko Imana ikiza ushobora kutabyumva ushingiye ku byo dogiteri yakubwiye. Umva, nyumviriza neza. Ariko nusubirayo dogiteri yagupimye nyene agapima akavuga ngo nta ndwara mbonye, uzokwemera ko ivyo wabwiwe ari ukuri. Nakubwiye ngo urwaye indwara idakira, genda urindire uzonwa imiti kugeza ushikanye. Ariko warahavuze ijambo rirengeye ijambo ry'abadogiteri, avuze ijambo rirengeye ijambo ry'abaganga. Haleluya. Kubera ibintu wamaze kubakirako abantu bakubariye ngo barambwiye ngo ndi mubi, uca urabyemera. Ninde yakubwiye ko uri mubi? Uri mwiza, uri mwiza. Mwiza, uragezweho. Yes, wiyemzwa n'ibyo abonye. Abana baranga kuyemera, ariko ibintu Imana igiye gukora kugana amasengesho y'uyu munsi bigiye gutuma bemera Imana. Bemera Imana yawe. Oge Imana irakiza, Imana yatabara, Imana igira neza, ariko biri mu buryo bw'amajambo, ariko bigiye gukorwa mu buryo bw'ibikorwa nyene, mu buryo bw'ibintu bigaragara nyene. Wabonye izo mpamba, abonye izo ntama, abonye ingamiya, abonye amafaranga bazanye, aravuga ngo ndavyemeye, Imana aracahari. Amena. Biriho ngo Hagari avuga ngo umwana wanje sindabinge napfa, wagenda muryamika nko ku metero 50, amuryamika mu gisaka kugira ngo umwana acikana atari karareba. Haleluya. Nawe ajya mu kindi gisaka, umva ijwi rivuye ku Mana, umva ijwi rivuye ku Mana itavuye ku bantu, umva ijwi rivuye ku Mana itavuye ku bantu. Oh haleluya. Ijwi rivuye kuri Yesu. Haleluya. Yamubwira ngo Hagari, erega uhora hazi izina ryawe. Sema mimi, iyo guhamagaye ni kwitiranye, iyo guhamagaye iguhamagara mu izina ryawe. Uhora guhamagaye mu izina ryawe ugasenge, uhora guhamagaye mu izina ryawe ugasenge. Hagari aritaba, nawe wumve ko ari wowe uhora ariko arahamagara. Aritaba, amubaza ngo ubaye iki Haga? Juka uramira umwana wawe. Oh haleluya. Juka uramira umwana wawe. Ariko wowe kwakira umwana wawe, abantu barahari cyangwa ntabwo bahari, ariko wowe kwakira umwana wawe wajya gusaba Imana, ariko wowe kwakira wajya gusaba Imana, ariko wowe kwakira amafaranga wajya gusaba Imana, ariko nta kuntu wowe kwakira icyo kintu wajya gusaba. Cyakira Imana irakiguhaye uno munsi nyene. Bavyuka wakira umwana wawe, ramira umwana wawe. Eko nta kuntu wowe kwakira cyakintu wasengera, cyakintu wazinduka urasaba Imana, w'Imana ikiguhaye ni wowe cyakira. Cyakira Imana irakiguhaye, kiri mu biganza vyawe.
aravyuka aramira Hagara. Ndabona abantu batengatiye amasezerano yabo, ndabona abantu batengatiye amasezerano yabo yavutse, umwana yamaze kuvuka. Hakiri uyo mwana, hakiri uyo mwana, hakiri uyo mwana, ufise uyo mwana, ni nawe ufise ubwo bugingo. Akira yanyishuwe waje gusiba cya kintu wari wayibwiye, iravuze ngo cyakoretse uragitahanye. Cya kintu wari wasabye ugishika hano ugapfukama ukavuga ngo mana mana mana, ngira irakiguhaye, irakigukoreye, irakigukoreye, irakiguhaye. Amen. Irakiguhaye, irakiguhaye. Wa mugabo wawe yari yarakugoye, yari yarakunaniye, Imana iramuhinduye, iramuhindukije. Wa mudamu wawe yari yarakugoye, Imana iramuhinduye, iramuhindukije. Wa muntu yakuroga uko yishakiye, hatabiweza tena. Ngomba gusengera abantu bumva bari mu butayu, abyumva neza neza, bati jewe ubugaragwa bugiye kumitana, numva ndushe, numva ndemerewe, karabaye amarira ananga tanze ijya nino. Utangura gusenga uko ngo mu mutima n'ubu wumva wapi, niwumva iyo uza gutaha, nubona ingene bigiye kugenda, nubona ejo hawe. Uhoraho ni wowe yambwiye ngo nsengere wakire ishivuye mu bintu bitari bishoboka. Sema haleluya. Umuntu wese yumva mu buzima bwe hari ikintu gikomeye cyamunaniye, aze hano ndamusenge. Kuyu mwamaraje ngubyo ku misozi, azanywe no kukiziza tugo, niwe yicaye ku muzi tumusanga wiwe. Guhamagara Yesu muri aka kanya, guhamagara Imana muri aka kanya. Humura amarira, suka kabonge, yarire yarire uyarire uyarire na yanyu. Waratawe, wahindutse intabwa, wahindutse insuzugurwa, imiryango yaraguhebye, abantu baraguhebye, bene wanyu baraguhebye, ari wanyu baragutaye, usigaye uri wenyine. Ariko Uhoraho ariko aravugana nawe, Uhoraho ariko aravugana nawe. Shilobo sheke terebo sheke, ibidashoboka kuri wewe, kuri yo
irabishoboye. Bidashoboka kuri wowe, kuri yo birashoboka, kuri yo birashoboka. Ayo marira yamubwire, bwira Yesu n'umuganga mwiza, bwira Yesu ibikuremere, n'umuganga umubwira neza. Amajwi gusa. Aravura kandi agakiza ko, bwira Yesu, bwira Yesu ibikuremere, umuganga aravura. Akagahinda kaba abantu mwami, akagahinda kaba abantu mwami, y'imibabaro baduganye uyu musozi. Robo sheketerebo shantarabaye. Aya musozi mwami Mana yarabe, aya marira bariko bararira yarabe. Barahemukiwe n'imiryango, barahemukiwe n'amafamiye yabo, baratawe, barahebwe. Babaye nka ba Mefibosheti, babaye ba Mefibosheti, batawe Irodebari. Robo sheketerebo. Yes, unafanya mambo ambayo hawezi kufanya, unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Haufanani na ya nyuma lile ntacho bitwa kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufananishwi na kitu kingine, haufanani. Amakuru ufise ni mabi gusa, ariko Yesu akuzaniye amakuru meza, akuzaniye amakuru meza, akuzaniye amakuru meza, akuzaniye ijambo ry'ihumure. Akuzaniye ijambo ry'ihumure. Mubwire ibyakurikiye, mubwire ibyakubafanya, mubwire. Ndakumva Yesu, uriko uraruhura imitima, uriko uraruhura imitima irushe, uriko uraruhura imitima irushe. Umutima wawe ugiye gusambuka, umutima wawe ugiye kumeneka, wuzuye akabonge n'amarira, wuzuye akabonge k'igihe kirekire, myaka inakuwa mingi. Haravuga ngo humura, uhora haravuga ngo humura ari kumwe nawe, uhora haravuga ngo humura ari kumwe nawe, uhora haravuga ngo senga yagusamara basenga baraba umwanya wo gusenga ibibazo byawe. Hallelujah.
Yesu we. Uri ku mugongo w'Uhoraho, uri ku mugongo w'Uwiteka, uri ku mugongo. Abantu barahemuka ariko yo ntihemuka, abantu baragutaye ariko yo ntiraguta. Yes, humuriza ubwoko bwawe, humuriza ihanga ryawe, humuriza abana bawe. Imana yaje kukugirira neza, Imana ije gushiraho impamvu. Amajoro ni menshi ubabaye, amajoro ni menshi ubabaye, amajoro ni menshi wihebuye, amajoro ni menshi utagira iyuca n'iyupfa, amajoro ni menshi ubuzima bumeze nabi, imirango ni myinshi ubuzima bumeze nabi. Esitoma igiye gutabuka kubera ibibazo, esitoma igiye gutabagurika kubera ayo marira. Abandi bagiye kurwara imitima kubw'ibibazo bya buri munsi. Yes, ndabinginge mupfukamaho nyene muri Jesus. Jesus, mufukame mwese, mwese. Robo shanda ya uri imbere y'Imana isumba byose, uri imbere y'Imana isumba byose. Umubyeyi agukunda, umubyeyi akwitayeho. Abantu bakugiriye nabi ariko Imana igukuye kiceyi, bakwise umurozi, bakwise umunyamikoshi, baguhaye amacambo, baguhaye amazina utazi, ariko Imana irashe ku buzima bwawe. Hari icyo Imana ikirakora, wowe wibaza ngo birasanzwe, ariko hari icyo Imana ikirakora, hari ikintu Imana ikirakora, hari icyo Imana ikirokora. Nuwave wibaza ngo izo ni emosiyo zisanzwe, ariko hari deliverance irikiraba mu buzima bwawe. Hari ukubohoka kuri ko kuraba mu buzima bwawe. Ntabwo ari emosiyo, ntabwo ari ibigumbagumba gusa, hari ibintu biriko biragenda biciye muri ayo marira yawe, biriko biragenda, biriko birahunga, biriko biratekera. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Yesu, urakoze Mana kutabaye ubwoko bwawe, urakoze Mana kutabaye abana bawe, urakoze Mana kutabaye ihanga ryawe. Mana turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi menshi, dushimiye izina ryawe. Tera haleluya. Ubwo mupfukamye gato abo bishoboka. Jesus, Jesus, Shetani anashindwa, daimoni baratsinzwe, abarozi baratsinzwe, kuzimu baratsinzwe, ibyo bari barafashe barabirekuye, ibyo bari baratwaye barabirekuye. Urabohotse n'abawe n'ibyawe, urabohotse. Yes, urakoze Mana. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shima Yesu, shima Yesu, shima Yesu, shima Mwami, shima Yesu, shima Yesu, shima Yesu, shima Mesia. Tunagushize hejuru, tunakubali jina lako, tunakubali jina lako, jina lako liinuliwe. Uko Mungu
mwenye nguvu. Asante kwa maana fadhili zadumu milele na milele. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Kwa maana fadhili zako zadumu milele na milele. Amina. Imana igukweka ibyo wari uhetse bibi, iguhekereje inyishu yawe, iguhekereje inyishu yawe, iguhekereje urugo, iguhekereje abana, iguhekereje amafaranga, iguhekereje ibyo wasabye. Sema haleluya! Sema haleluya! Sema haleluya! Amashyi menshi ku mwami wacu Yesu. Usubire mu bibanza.